kazina kanje ni dabo numva ndi hote muri iyi rap nayigize umujama nayingira umugenzi nzanye bishasha muri iyi rap sindi mushashi ntambona ishasha gumana nanje nukuri nta kubibisha niga wirekura upuje usubire upuje paka rirengera isubire rice. What's up my people, murameze neza? Okay, niba mumeze neza naje ndameze neza. My name is Sami aka El Haji Asamir. Nkuko twama tubikora imisi yose, singomba tuze turabazanira abastare bakomeye iki niki. Turafise ukuntu tuza turagerageza tubazanira abastare baba bariko baragerageza gukora kugira tuze turagerageza kubaha promotion ikwiriye kugira nabo bazotinde bagere hajya babifuza ku ndoto zabo. Hama nkuko twama tubigenza Bujahit TV nico ibereyeho. Tibagira gukanda subscribe uyikanze niho ucugenda urabona ama notification ibintu byacu byose ugenda ubibonye tugenda dufashe 5 kwa 5 kama kawaida. Hama rero muko muriyumvira umuntu twagendereye umunsi yo barinde ese ajejwe iki muri music kuntu bimeze umuntu twazanye ndibaza yo bibwira mu ncamake hama tumenye utuntu n'utundi kuriwe byobana vyiza gusumba ndaguhaye mwiriwe. Yeah, mwiriwe neza Bujahit. Murameze neza? Yeah, ndameze neza kabisa. Okay, nimba umeze neza atwese tuba tumeze neza. CK nawe bariko arabigenza neza kuko nawe ndazi abameze neza. Okay, hanyuma wo twibwira witwa gute sanzwe ubahe? Yeah, it's your boy Double 10 from Umvukuri team. Sanzwe mba mwicabe. I'm Chabe boy. Umvukuri akantu kumenga nsanzwe ndakaza handi hantu nakawe cyangwa ni umvukuri ni team mu musanzwe mukoreraho? Yeah, Umvukuri ni ishure rya hip hop ryanyigishije ryandeze niryo ryangizo ndi. Yeah. Okay, Double 10 waje uvuye muri crew ni group? Yeah, ni group. Okay, aya Umvukuri niyo yakureze hama uje uri mu style ihe y'umuziki ukora njana mu ye style? Yeah, sanzwe ndirimba mu gihe wa hip hop. Wa hip hop abantu konda kumva abantu benshi baza muri hip hop ese wewe uze nagasha kagute muri hip hop kugira tukumve neza fresh? Yeah, gende umutwe mushasha muri hip hop. Yeah, nzanye bishasha intambo nishasha nta kubibisha. Yeah. Umva intambo nishasha nta kubisha ibintu. Hama abariko badukurikira wobaha akapera gatoyi kugira bumve iyo ntambo shasha n'ibintu bishasha bubazane. Yeah, I'm ready. Yo, kazina kanje ni dabo numva ndi hote muri iyi rap nayigize umujama nayingira umugenzi nzanye bishasha muri iyi rap sindi mushashi ntambona ishasha gumana nanje nukuri nta kubibisha niga wirekura upuje usubire upuje paka rirengera isubire rice ayifere niga kumbona nakumva niga yamvuye ni trap out chilling with my young boy in the black shoes and the black toes kumbona ntanakubona niga tene ayifere niga kumbona ntanakumva tene ayuraye niga yo your boy Double 10 skin Double 10 urumva ko kuri hip hop nawe urumva ibintu ariko arabiza ko neza. Hanyuma Double 10 umuziki wawutanguye ryari ukorera he ugeze he mu bikorwa byawe? Yeah, ebana ngageje kuvuga natanguriye umuziki ni kera sana kuko ndibuka kitangura guca ubwenge narakunda gutora utuntu nshaka kumva yuko novugiriza ko melody nkaca nshiramwo verse ngacana imistari kimya ndakura buke ho barayibona yuko ndi umuntu akunda nyene kumviriza ibintu byo muziki bakasanga nyene mpoye kijana mu cumba ndiko ndagerageza kwandika imistari mu gico giye sinumva niyo bice. Yeah, nariko kubikora ndabikora kenshi ndibuka c'était en 2013 hari havumye umuraperi yitwa Natif no muraperi nemera 2013 ndibuka neza nta ndirimba ya Natif noba ntari nzi ku mutwe nari umuntu akunda kumviza Natif sana yaranyispira sana naye ndakora ndumva yuko ari ibintu biri muri jewe ntegeza guserura nereka abantu yuko nshoboye buke ndabandanya ndatsinda ndashika ku mu big brother yitwa KJ Skin Flow ariwe CEO wa Umvukuri team arabona ati no mwana arafise tala
bo uwo muri chatize nyene z'abaraperi ashaka kuvamwe ikintu niho yamfata aramfasha aranyereka kunuku muri game bimeze kunuku ndinjira muri studio ya mbere nakoreyemo ni Hope Talents kwa Robert ndakora indirimbo ya mbere ni Next Level nayikoranye no mu producteur yitwa Bedi Best ama ugeze ku ndirimbo zingahe kuri no mwana bo maze gushira indirimbo ku mugaragaro zibiri Next Level hamwe na Twats ariyo new song watubwiye ko 2013 ariho wegera CEO wa Umvukuri hama kuva 2013 niho watanguye uwo muziki ukabugeze ku ndirimbo zibiri cyangwa bibiri gute 2013 niho natangura kumva yuko biriko biraza hamana ariko nagiye kwinjira muri studio 2019 yego nkuko atubwiye uri mushasha uzanye n'ibintu bishasha hanyuma urumva uririmba muri groupe cyangwa we nawe wikorera ku giti cyawe wenyene bo ubu natanguye nkora ku giti ciwanje cyenyene ariko turiko turategura ikintu gishasha vuba turakirekura bo turi hamwe twese abari muri Umvukuri team umva muri groupe wanyu biremewe ko muri groupe wewe urashobora kwikorana kwa wenyene undakikorana kwa wenyene ariko harageze aho muzogira ikintu kimwe nkuko muri abantu bamwe nyene muri ahantu hamwe yego cyane okay double 10 abakunda kumumva double 10 aravuga uti umuntu none yobafitanye isano ya hehe na double J double J ndamuzi ariko ntabwo ifitanye isano ukuntu je nise double 10 bon nararavye ikintu gishobora ntashobora kwibagira ikintu gifise ico kivuze kuri jewe bo double 10 umvamwo 10 zibiri no kuvuga double 10 mu gifaransa no kuvuga double 10 je navutse le 10 octobre niho havuye iryo zina rya double 10 navutse itarike 10 z'ukwezi kw'icumi umva ni date de naissance yiwanje ni kintu ashaka kwibagira kuri je wow afise nakazina keza muri make anifu vuba mzee anifu vuba wanzo kapowesha kwanza ko turajari kore na kore hanyuma double 10 wavuze ko ufise indirimbo zibiri kuva muri 2019 iyo wiswe next level niho hari ugitangura iyo level yindi wari ugiye ko yari yihe ko ariho wari ugitangura bo yari ntambwe ikurikirana mvuye mu bafana siko nari mvuye mu bafana ngiye mu ba musicien umva mfise abafana umva ni ntambwe ikurikira okay hanyuma abagerageje kumviriza indirimbo za double 10 barambwiye ati ebana double 10 arashoboye me rero mutubarize kubera iki akorera ku mabiti ya matereshyari janyo beat batereshyarije ni kubera iki bon oya benshi barakunze kuyimbatsa nkuko ariko sivyo tijya beat ntabwo yitera chargement bon fise muri Umvukuri team turafise producteur mu beat maker yitwa Kent Beats uramunzi bon muri kino gihe ari muri France no kuvuga ingene akora ko dusane turirimba trap kenshi bon ingene akora aranirefera ijya midiho yo hanze ajya ma trap kandi bajyafise vyuma biri ku rwego cumenga kubera zafita itandukaniro n'izi beat bakorera ino cumenga ni beat za telechargement oro sivyo twe turakoresha beat kuri ku beat maker wacu yitwa Kent Beats man Kent Beats umva niwe ari niwe muri makine wabarungikira zijya beat abayumvise bore ariko muri make general no zifata ko ari interesharjanyo kuko ugerageje kuyumva ni haba habuze indi sano y'ubundi muntu abarayikoreye ko nivyo sivyo beat zirashobora kugira ico zihuriye ko bon kubera hari habigira ku bandi niyo bawumvise beat y'umurundi genda kujya je pense que ona ko bigira ku bandi baraja YouTube bakumviriza aba beat maker bo hanze ingene bariko barakora gasanga vyashitse muga zijya siter chargement nizo twikoreshereza sawa okay mugerageze kuza murazumviriza mugerageze kuha support abaririmbyi bakizamuka kuko nabone nibo batinda bakagera hajyanye hari nabandi hanyuma watubwiye wewe umuririmbyi wawe wicitegererezo kuri wewe ni 90 90 kubera iki wiyumviriye 90 utiyumviriye abandi kandi mbona hariho nabandi bakora kidagihe bakora neza
bo byarashyitse nsanga niyumvamo nantife ngene yandika numva biranyaspira so kuvuga yuko n'abandi batakora bariko barakora neza nk'aba overdo team ba pim n'abandi benshi bariko barakora yego ariko ugerageje kuraba nabo uvuze bose usanga mukora indirimbo kimwe n'imyandikire ugasanga ibintu bishaka kugenda kumera kumwe kubera iki nivyo abafana bakunda cankwe bimeze gute ya umudiho wa hip hop kweri no mudiho nyene uririmba uri umuntu wamize akabuye k'abagabo ya bo tugomba kuzana ihindukana mu Burundi hari ukuntu hip hop aba radio presenter bayibanira hari ukuntu abanyagihugu menga ntibayumva mugabo tutegerezwa kuyibakundisha mpaka ya nkuko muri Bujahit twama twakiriye abantu benshi bakora hip hop baratuzanira indirimbo bakatubwira ibintu bigezweho ibintu bishasha baba bariko badutegurira ariko ugasanga mu mwaka uraheza atakintu barekuye biva kuki weho niko bizokugendera canke we nawe uzananye inguvu bana z'umuriro nyene ya biravana n'ingano mwese abari karakora kwa dufise plane zitandukanye je novuga ati plane yiwanje niyo gutanga ibintu bikeya ariko vyiza hagutanga ibintu vyinshi ataco bivutse nta gishasha tanga bike mugabo vyiza Double 10 hama tubona amakava kwizo ndirimbo zibiri umaze gukora namakava gusa ese nta kuntu wogerageza ukadora urakora n'ama video kugira n'abatakuzi canke abatakurikira abadafise ama YouTube n'amanuze baze bararaba basi ku muziki bavuga ati ama video turabona Double 10 n'umuntu uyu n'uyu bimeze gute ya umpagije kazo ciza cyane plan yanje ya 2020 harimo gukora video tiri ku gwego Imana bidushoboje turavyifuza Imana niyabihezagira tuzobikora inshallah tuvuga ati inshallah Imana niyabihezagira hanyuma wewe iyo video uteganya ufise budget ingana gute iyo clip ushaka kuyikorerako grand frère ya harababaye ubu hameze nabi sana kuvuga yuko amahera mfise nayavugira kuri media kuri TV ya si vyiza kweli ni sokrereka vyiza nuko nzoza nigikorwa abafan bashaka avuga ati big up son Double 10 okay Double 10 Double 10 azotuzanira ibintu kujya n'abafana bakubita respect hanyuma Double 10 tubwire ukuntu umuziki we ubona muri uno mwanya umuziki ukubona uri kuragenda muri industry ya Buja Flavor ya biriko biraza kabisa hip hop tiko turakora nkuko abaraperi tiko tugwanira yuko hip hop yo kubaka izina ngaho Bujumbura iwacu muri Buja Flavor biriko bigenda neza vyo bandanye uko nubwo harimwo ibintu vya beef muga beef muri hip hop nayiremewe nta kibazo kabisa ngorane byose biba byemewe muri hip hop hanyuma ndashaka ndakwibarize kwanza kuko watubwiye 90 ko ari wowe witegereza ariko 90 muri no misi tukaba tutariko tamubona sinzi ivyiwe wewe abo usanzwe ubona ngaha abo ubona bako barabizamo neza fresh ni nkabande we nawe uvuga ati naje ko 90 atawuhari ndashobora kwitegereza kuri aba bari ngaha barahari bariko barakora neza sinshimye kubavuga kubera ntibarisha amahera ya publicité muri Bujahit TV ego ariko gusa n'abatarije gusa n'abasanzwe bamenyereye Bujahit TV kuko nabone ndibaza barayirorera bamabaye kwikirana ukuri kwamye baragirana na comment barakubita ko bakavuga ati mwendazi ko mwamama dufashe mu mugongo ego bariko barakora neza ndabona ngaha umuraperi yitwa KJ Skinny Flow rikarakora neza ndabona Overdo irikiragaruka ego ndabona Bface karakora Kiriku n'abandi ni benshi turiko turakora dufise vision yuko tugarukana hip hop ngaha muri Buja Flavor isubire yubaka izina kama kawaida hanyuma wewe tubwire rero nk'ikintu wewe nyamukuru wewe ku giti ciwawe ikintu nyamukuru wewe uzoza wishingiye ko gitandukanye n'icabandi wewe ku giti ciwawe ugiye kuraba abaraperi hari ikintu duhurirako ari ikintu duhurirako ndagira umwese ari distinct akavuga ati iki ni ciwanje gitandukanye n'icuriye iki kuvuga ati urafise ikintu cya nta muntu ashobora kubura akantu yibikiye wenyene après 3 mois nzotanga ikuba gishasha ya ego
nzogaragaza uze uratanga ibikorwa bishasha. Hanyuma double 10 turashaka dusozere gatoyi hanyuma utubwire ko woba ufise ikintu gishasha ubiko urategura coba kiri mu gikoni cyangwa atagihari kugira tugende tubimenye tuvuga ati tumwitegure gute. Yo umuraperi yama umuntu wese w'umuraperi afise iyo tara yo kuba umuraperi n'umuntu aba ameze comme umusirikare soldier no kuvuga ntushobora kubaho atakintu ufise. Twe muri studio turafise ibikorwa turiko turakora vuba turashira ku mugaragaro kabisa ya umutwe uguma wongereza umutwe ni wicaye muri umvukuri bana baguma bandika barara bandika bukazinduka bandika umva ntibigera baruhuka n'ubuzima bwaturuka kabisa. Okay, hamabwira akajambo abakunzi bawe n'abakunzi ba Bujahit TV kugira bagire like na comment kama kawaida. Ya reka nshimire abafansi biwanje badasiba kunyereka urukundo mu gukurikirana ibikorwa by'iwanje. Bo ndabatumirira kuja YouTube babandanye bagira subscribe batibagira na comment kugira ngo tubandanye tuduga dushike kuri ya ntego. Okay, YouTube yawe aho bagusanga niho baba bakeneye kumenya kuko twe baramaze kudufata natwe twarabafatishije kuko nabantu bacu badukikirana 5 kwa 5. Ya YouTube yanje yitwa double 10 hama Facebook nayo yitwa double 10 Burundian rapper. Dafise na page ya Facebook yitwa double 10 hose uhashitse urabona ibikorwa byanje ngene biriko biragenda. Yap kama kawaida kabisa hama tugire tugusezere wakoze kutwitaba wakoze no kuduha umwanya nk'uyu twabishimye gose. Ya namwe ndabashimiye mwevuye ku mutima kabisa mubandanye uko mushigikira aba rappers b'i Burundi eka n'abandi ntimuzokumire ntimuvangure twese dukeneye kuduza ibendera ry'igihugu cyacu mu mahanga kabisa kama kawaida. Okay, nama kuza turagerageza tuzarushakishamo tubazanira abantu bakomeye n'abantu bakizamuka kuko byose birakenewe. Batubwiye ngo ntitukavangure R&B, reggae music, turazana na afrobeat bariho barahari gusa atari uko mbona umenga ari abantu bariko barinyegeza mu midiho batanguriyemwo bamaze kwinyegeza. Abaraperi benshi bariko baracika mugabo ko twamize akabuye k'abagabo tuzobandanya amaka dushitse hahandi. Okay. Hama kuri kamera hari CK Professional, kuri mic ni Sami Haje Asmil. Hama ndabakangurira kugira like, comment, share ajyanye cyubibona tu kama kawaida kutugende dufata 5 kwa 5. Turabashimiye gose tubabwira ati ebana ntimuhengeshane kuguma mudukurikira uko bukeye nuko bwije. Hasta la vista.